twagiye muri Jeux Olympiques nagiye mfise ishaka intego yari ntiyahinduka yari yo gutsinda yari yo kuzana uwundi mudare ariko siko byagenze naciye nkura n'ubwa kandi karamana kuko naragenda akora qualification indyohewe umwanya wamaze rumara ngiye gutanga interview bacamura ngo mbe France wamenye ko abagize qualification ibyo n'ibiki byabaye ibyo n'ibibaho icyategerezwa ko nari ndakica cyakurikira twavuga kuraba ikosa nakoze cyangwa nakorewe kugira ngo menye ibice bikurikira naciye nibuka muri centre de formation icyo ndababaza uko nacika umwanya isaha utarahera niho nari mfise kugira amakonvocation yose ashoboka ibyo nari ndabikurikira canandikira chef wa mission w'Uburundi ndabandikira ati muri hehe muze mumfashe kuko jewe ntavyo noshobora imwe mu bishobora mwenye ico gihe message ntiyayibonye ariko niho yarari naciye umwanaje wanje mu nyuma aca arabona nitwa Marie ko aramuzi uti Francine yagize ibibazo yaciye ansanga aho yaciye aza aca arasanga ndamurungika kuraba ati gendabire ikosa nakoze kuko je nta kosa nari nakoze aragenda acaragaruka acarambwira ati nta kosa nabonye ryabaye ndavuga nti ntegeza kubona la video moi-même ni jewe ndi mu bihe bitoroshe icyo gihe ntibampungiye bace banyankira mugabo wari kumfasha yari chef wa mission aho urumva natega gutakamba ntakambira uwari wese mbona yoshobora kumfasha naciye nandikira mo manager uti ingo nawe ati Francine nikunda jewe nta badge mfise badge ya Uganda chef wa mission wari ati namubuze uti ndagusabye uti ingo aca wewe araza samba y'Uburundi kuko ari hajya dukorana yaciye aza arabaza ati Francine mumwereke video batangura baratwankira ati ntibikunda icyo mukora icyo bita kuko contestant ikosa ibyo twaciye tubikora baciye bamwemera ko tubikora ko tubwe bari batwankiye mugabo kubera umwanya wari usa n'uwarenganye baje batubwira bati baje batubwira Francine yego ntabikoze neza mugabo ntibikunda idecision ya jury yafashe yuko bakudisqualify akina ari gukora naca amahirwe yanjye kubandanya competition yaciye hagarara turavaho twavuye nka minwi na coach Alois Nizigama na coach na mo manager turagenda twagiye tubabaye kimbabaye ndaburi tuvuga bukeye chef wa mission yaraje muri chambre arambwira yuko dufise akanama ku byaraye bibaye dushaka ko tubiganirako nabaye umwana mwiza abasportif ntidukara icyo gihe nari gushobora kuvuga ati iyo nama ni ibiki baciye badukoranya delegation d'Etoile baratubaza ibyabaye tubabwira ibyo twahuye nabyo bukeye ndavuga ati ubu nawe tubwira iki ntacyo twohindurako decision yarafashwe mugabo twabwiye ukuri mugabo icambabaje nuko ibyo twababwiye by'ukuri sibyo mwege muzi abajournaliste sibyo mwege muzi mwebwe muzi ibyo bibaga kwa rukuri mugabo kutarukuri ibi niko ndavuga ni jewe
inzi ukuri, ndabwiye ukuri. Kuvuga yuko kuri 100%. Jewe abajurnaliste bo ngabo Burundi benshi hariho abavuga sport mugabo ugasanga bafise za nkuru zo kuri zitarukuri n'amateleviziyo uko nabonye ibintu byinshi byanditswe byavuzwe ku marezo sosiyo havuga nti ubu n'ubuzima bundi. Nta muntu journaliste yari ku kibuga aho komisiyo zabereye, nta televiziyo y'abanyamahanga yari mu kibuga aho ibyo zose zabereye azovuga ko Francine yarafise ikosa, kuko jewe narabonye akavideo abajournaliste bagize commentaire narakorewe ikosa mu kuja mu ikosa bavuga ari ryo bari kurekurana abandanye nk'uko n'abandi bose bakora ikosa cyangwa bakarekurega ikosa bakahobandika bakabandanya competition. Aho nabaye umwamikazi, kuko iyo nakorewe ikosa nari gukora ikosa benshi twari gusanga competition zose twaguye hasi, mugabo nabaye hama ndatakaza balance, aribyo bavuga yuko narenze ku murongo. Nta murongo narenze, nuko byagenze ibya Tokyo nuko novuga. Hanyuma gusozera novuga gushimira abantu kuba bashitse ngaha. Hari umuntu yambwiye ati nkayibyara koko. Bwa mbere nobona gushimira umubyeyi wanje, jewe nagenda hura n'abantu batandukanye baramfasha guhera ayo nahereye mu Ruyigi gushika ngaho Bujumbura. Uko nagenda tera intambwe nagiye nkora n'abateye intambwe nanjye ndonka ibifasha mu buzima. Nohera bwa mbere ngaha iburyo bwanje kwa Muvuduka Kwizera yagize uruhare runini, kuko yatategura association y'amavubi jewe simba ni ngaha imbere yanyu sinari kuboneka. Umumenyereza w'inzira z'amatwicaranye twamenyanye muri 2012. Yacambiye umubyeyi aratanga aranyigisha, twajanye ahantu henshi aranyigisha ibintu bijanye n'ubuzima, nanjye ndamushimiye. Hariho abantu ngaha twamenyanye b'abatete, niho natangiye kumenya Elsie Uwamahoro, Olympienne, Diane Nukuri n'abandi bose twamenyanye guhera muri 2012 baca baba abavukanye bazima. Iyo ni monde ya sport n'ibindi byose bijanye n'ubuzima bwa misi yose. Hanyuma abantu bagi barafasha, novuga umukomiseri yitwa Eugene avuka mu ntara ya Cibitoke. Niwe muntu nkitangura ama competition au niveau provincial. Yari umukomiseri n'abantu bakomeye, abafisa polisi ngabo yarata kundi intege akabona amafaranga ashaka kuronka muri competition. Abantu bakabona Francine yegira abakomiseri cyane cyane. Hamana ndahura na honorable Gabriel Dorchima atatangura nawe nyene yarafashije, azarandihira amatike yo kuza nayo Bujumbura, nawe nyene ndamushimira. Aho Bujumbura ni benshi novuga, hariho abantu bambere mu miryango abantunze, hariho umuntu yitwa Manenge Patrice Tawuzigrana yaranze, ariko umukobwa wiwe yitwa Sandra yarabwiye ko bagwabo baramfashe nk'umwana wabo batanzi naye ntabazi, barampaye indaro ndashika kure akora ama competition mvuye ubu Bujumbura ko nta muryango w'amaraso nka Bujumbura agenda n'ifisi. Hariho umuntu yitwa Ntamvukiye Renova, nawe umuntu yasabiye ishure ko ndakaye Bujumbura, nawe nyene ndamushimira. Hariho uwundi novuga
yitwa Frederic Marusa Frederic. Uyu aho niga muri kuri Sketerzi bari batatu imodoka gira muri twaracugiye INSS bari batatu yanje yabitana imba kuri pa aho nashikiye ico gihe mvuye muri Jeux Olympiques aho nari nashikiye n'amazu mwaka imbere y'ukomeza amashuri yisumbuye mvuye mu gisata ca scientifique B. Naho nyene ndamushimiye gose. Hariho uwundi muntu yarapfuye yitwa Colonel Darius, nawe nyene narabaye iwe yaramfashije gose. Hariho uwundi muntu yitwa izina ryiwe riransize yitwa Ndizeye Eli, nawe n'umukorone yaranguriye amata abonye ndi kumwe no mukorone yitwa Darius. Hariho umundi muryango wa Ndeze, umuryango wa Habimana Simewo, umudamu wiwe yambaye igitangaza. Sinavuga byinshi ngaha ariko barandeze bambera abavyeyi wa umwana mu muryango.